bakunzi twamadusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangiye mu gitabo ca Nehemiya igice ca kabiri umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Nehemiya igice ca kabiri umurongo wa 19 n'umurongo wa 20 handitse ngo: ariko Sanibalati umuhoroni na Tobiya umwamoni w'umugurano na Geshemu umwarabu bavyumvise baradushinyagurira batubarirana gakengerwe bati ivyo mukora ni biki? Mbega suko mugomba kugarariza umwami? Nanje ndabishura Imana yo mwijuru izotuma bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako tukubaka, ariko mweho nta mugabane nta bubasha nta n'icibutso mufise i Yerusalemu. Mukundwa uri kurankurikira nkundi ndakora nti Imana yo mwijuru izotuma bikunda. Ndabisubiremo, Imana yo mwijuru, Imana isumba vyose yaremye ijuru n'isi izotuma bikunda. Imana ivyagiye ahera hayo mwijuru, haleluya. Imana ivyagiye kuri ya ntebe izotuma bikunda. Sinzi ivyo uri kuracamo, sinzi ibiguteye ubwoba, ikiguhanze icyo cyose, kiguhaririza icyo cyose, kikubuza gutera imbere muco Imana iguhamagara gukora gihesha Imana icubahiro, uyibarire nk'uko Nehemiya asubije abamubuza kugira neza abari mu magorwa bene wabo kubaka umugwa w'Imana i Yerusalemu. Ubasubize, ntihagire ikindi wishimira, uyishimira Imana yo mwijuru, uje mu ruhande rwayo. Kireka namba utarakijijwe, namba usenga izindi mana, namba ugendera mu bindi bintazi, ico gihe wihane, ariko ufata ingingo uje mu ruhande rwayo, nawe uzuvuge nkabo uti Imana yo mwijuru izotuma bikunda. Kubera iki? Kuko ufise icibutso, urafise ico wibuka yagukoreye mwene data, n'igihe utari bwakizwa ari vyagukoreye utarayimenya. Imana ishimwe, wibuke umugabane ifise mubera, niko biri tubarira. Wibuke ububasha Imana yaduhaye bwo gucika abana bayo. Imana iguhezagire. Ndasuye ndakwibutse ngo Imana yo mwijuru izotuma bikunda. Uvyibarire, ubarire ibiri imbere yawe. Imana iguhezagire. Urakoze kudutega yompi. Ugire umugisha mu vyawe no mu bawe. Urakoze.